ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ikaze abakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi mu Rwanda. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Victoire Ingabire arasaba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kurekurwa kuko asanga afunzwe binyuranyije n'amategeko. Amerika yarungitse umugwi wa mbere w'abimukira 7 mu Rwanda nyuma yo kwirukanwa muri Amerika. Leta y'u Rwanda imaze gutangiza ingamba zikomeye zo guhangana n'imyuka yangiza ikirere cyane cyane isogwa n'ibinyabiziga bikoresha imihanda. Ariko abatwara ivyo binyabiziga bavuga ko bisa makenga ko bizobatwara uburyo bwinshi. Turibaza ukuntu umuntu azajya muri control isanzwe warongeye kongera ukajya hariya nanone ku mwotsi, izo dépenses zose ziriho. Kandi noneho twe twarimo dukura n'amafaranga ukareba ntayo. Umukuru w'ishami rya Onirije impunzi ku isi Filippo Grandi ari mu rugendo mu karere k'ibiyaga binini aho yageze muri Kongo Kinshasa imbere yo kuja mu Rwanda no mu buseruko bwa Kongo. Ahavuye zimwe mu mpunzi babonaniye mu ikambi ya Nkamira zimubwira ico zifuza. Ikifuzo twamusaba tugasubira iwacu tubonye umutekano muzima. Ikintu cyanadukuyeyo kereka kivuyeyo. Twavanyweyo n'aba FDLR n'abazarendo. Abanyagihugu baba muri teritori ya Minembwe bavuga yuko bugarijwe n'ingaruka z'intambara ziri hagati y'umugwi twigwaneho n'igisirikare ca leta nabo bifatanije. Mu Rwanda ho haravugwa abanyarwanda barenga 500 batahutse bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda kandi turajya gusura abaturage bavanywe mu birwa bya Sharita n'Amazane bakajyanwa gutura mu Bugesera ngo nubwo bubakiwe amazu aho bimukiye ngo bahuye n'ibindi bizazane. Turi haraha kurya hari ukuntu nguko nyine bagendaga bakajya nko mu burobyi bakabona ayo mafaranga, umwana akagira gute akabona n'uburyo yigamo. Ubwo rero abana nyine nabo ntabwo bari kwiga neza kubera ubushobozi bukeya. Protezi zigira nyirazo batazira Monsieur Zede yari umwe mu banyarwanda bejejwe na TPR ku byaha yakekwa ko yagize muri genocide yo mu Rwanda yabaye mu 1994 yankiwe gufubwa mu gisagara ca Orléans mu Bufaransa. Ni kubera iki? Umujyi rwose ufite za symbole nyinshi, abantu benshi bazajya baza bakahakorera pelerinage bijyana no gufobya, kwemera ko imva y'uriya muntu iba aho bakorera za pelerinage. Ntabwo dushobora kubyibaza no kubitekereza mu mutwe wacu, ntibishoboka. Abarundi baba muri Zambia barafise impungenge zijanye n'umutekano wabo inyuma yaho muri uku kwezi abarundi 3 bishwe n'abantu bataramenyekana. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore. Aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu yavugwa mu Rwanda ariko tuyafatiye Buraya. Igisagara ca Orléans mu Bufaransa canke umuryango wa Protezi zigira nyirazo batazira Monsieur Z guhamba wabo muri ico gisagara. Protezi zigira nyirazo ni muramu w'uwahoze ari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yaheruka gusandabira Niamey mu gihugu ca Niger itariki 3 z'ukumunani. Zigira nyirazo yaba muri Niger nyuma y'ukwezwa na sentare mpanavyaha yashiriweho u Rwanda TPR mu 2009. Aho ni nyuma yaho urubanza rw'intango mu 2008 iyo sentare yari yamucira imyaka 20 gifungo yagirizwe ivyaha vya genocide. Ikiziga ca Zigira nyirazo cari cazanywe Orléans akaba ariho umuryango wiwe ahaba umuryango wiwe kugira herekezwe ubwa nyuma. Yamara abategetsi b'ico gisagara bankako ahahambwa ngo kubera uruhara rwiwe muri genocide yo mu 1994 mu Rwanda. Yakiye nkuru tuyibaze Alain Majesté Barenga ari mu Bubiligi. Abategetsi bo mu gisagara ca Orléans mu gihugu c'Ubufaransa babwiye BBC Gahuza Miryango ko habaye kwihenda mu kwemera ko Protezi zigira nyirazo ashingwa muri ico gisagara. Mu itangazo ry'uwo muji ryatewe ku mukono na Serge Gloire arongoye ico gisagara ngo kwemera ko uwo mugabo ashingurwa muri ico gisagara ko bari gutamba ku muvyimba bakorewe genocide yo mu Rwanda, imiryango n'abandi bacika cumu ba genocide. Jean Bellard asanzwe ajeje kumesha makuru mu muji wa Orléans avugana na BBC yasubiyamwe mu majambo y'utwaye ico gisagara
aho yemeje ko hari hitezwe abashika 400 bavuye mu bihugu bitandukanye vya Buraya kuri uno wa kane bari kuza kunamira uyahoze ari muramu wa President Juvenal Habyarimana yahoze arongera igihugu cy'u Rwanda gushika itariki 6 z'ukwezi kwa kane 1994 ariko agusandabira mu gihugu ca Niger ngo icagaragara ngo nuko hashobora kuba gutana mu mitwe hagati y'abaje gupfuba n'abiyamiza ifuba giwe muri ico gisagara ngo naho abajeje umutekano bari magabo ngo icibonekeza nuko n'abasanzwe ba muri ico gisagara gituwe n'ababa 118 batari bashigikiye iryo pfubwa abarongo muji babandanje batubwira ko bituwe n'amashiramwe atari make y'abacika 10 ya genocide yo mu Rwanda n'ayandi yo kwisi yasaba ko uwo mugabo batazira Zede atohirahira ashingurwe muri ico gisagara kuko ari mu bafashe ya mbere muri genocide yahitanye batutsi mu Rwanda ico gisagara ca Olea cace cihutira gukora amatohoza gisanga koko kuwo mugabo ntafise umuryango muri ico gisagara adashobora kuhahambwa kuko bigaragara ko imyaka 20 yari yaciriwe yagezwa genocide yo mu Rwanda mu 2008 naho yari yejejwe uruhara rwiwe muri genocide rugaragara ngo kandi vyotuma ico gisagara co bikirimbiro ry'abantu baje kunamira uwagizwe icaha gisumba ibindi ibyo baba byonona isura y'ico gisagara mu nyandiko ishimitse iciye mu butumwa bugufi Julien Bella avuga ico gisagara yabwiye BBC ko naho mubiri wa Zigiranyirazo uruhukiye muri ico gisagara batorota bemera ko ahashingurwa ingingo ni ntabanduka wabiwe ngo nibiyumvira ahandi yoshingurwa iyo ngingo y'igisagara ca Orléans yakurikiwe n'iya Ecclesia Gatolika y'ico gisagara yo kubuza imisa yo gusabira ijya nyuma Zigiranyirazo yari kubera ku isengero ryitiriwe Umweranda Paterne aho Musenyeri Jacques Blacard arongoye iyo diocese yavuze ko bafashe ngingo kubera Zigiranyirazo atigeze yihana canke yicuze ivyo yakoze Buruseli mu Birigi Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Twashatse rero kumenya mwidonidi catumye abahagarariye inyungu z'abakitse ku icumu basanga ko Zigiranyirazo atoshingurwa i Orléans. Champugana na Dafroze Gauthier ari mu bashinze ishirahamwe rya Collectif des Partis Civils pour le Rwanda gishinze gukurikirana mu butungane abakekwa ko ivyaha vya genocide yo mu Rwanda baba mu Faransa. Ntidushaka ko umuntu nkuriya mwabonye ukuntu bakoze publicité ukuntu azaza guhambwa hariya bavuga yuko hazaza n'abantu benshi ntabwo dushaka yuko imva ye iba ahantu baza gukorera pelerinage ko none Protais Zigiranyirazo yaraciye mu butungane rwa TPI sentare mpanavyaha mpuzamakungu yashiriyeho u Rwanda iyo sentare ikaba yaramwejeje nihe ntambamye mufise kuba yohambanwe iteka n'umuryango wiwe ntabwo uriya muntu ari umwere habaye ibibazo bijyanye n'urukiko aguma hariya muri TPI habura igihugu kimwakira Ubufaransa aho umuryango we wose uri bwanga kumwakira akiri muzima none amaze gupfa baramwakiriye bivuga iki icyo kibazo numva ari Ubufaransa ahubwo bwanagisubiza ariko umukuru w'umujyi wa Orléans yagishubije twamubwiye twebwe icyo tubitekerezaho twebwe société civile twabonye yisubiyeho twumvaga nta kintu na kimwe yarazi kuri uriya muntu uzaza guhambwa hariya kwankigwa gushingurwa i Orléans aho umuryango wiwe uri wari washimye kumushingura mubona atari kwima uburenganzira bw'umuryango wa Protais Zigiranyirazo atahuhuriye n'ivyaha umuhisi yakoze oya ni yindi ngingo twebwe ntabwo ari cyo tugamije umuryango we n'umuryango we harimo abantu batinjiye muri ibyo byaha ibyo ngibyo turabyemeranyaho rwose ariko muri iri ririmbi rya Orléans ndetse ni n'umujyi rwose ufite za symbole nyinshi ni ukuvuga yuko abantu benshi bazajya baza bakahakorera pelerinage cyane cyane bariya ari abakekwaho ibyaha ari n'ababikoze icyo kintu ntitugishaka kuko bijyana no gufobya kwemera ko imva y'uriya muntu iba aho bakorera za pelerinage ntabwo dushobora kubyibaza no kubitekereza mu mutwe wacu ngo wumve ntibishoboka none Madame Dafroze Gauthier mwifuza ko umuhisi ashingurwa he ko muri mu bamagana ko ashingurwa i Orléans aho umuryango we washimye kumushingura umuryango wese ko ari umuryango we kandi akaba ariho batuye nibyo koko n'ahandi kumuzana hariya birumvikana twebwe icyo tugamije muri société civile n'abandi bantu benshi
ni ikintu uwo muntu yari cyo yari cyo rero ntabwo akwiye kuza muri ririya rimbi rya Orleans iyo bamushyingura se muri Niger bakajya kumusurayo ko Niger yari yaramwakiriye. Twebwe icyo kibazo cyo kuvuga ngo bamuzanye kuko ari umuryango ntabwo twebwe ari cyo tugamije, ntacyo ngayo umuryango we mu by'ukuri. Umuryango aba ari umuryango afite abana, afite umuryango, afite inshuti, ibyo birumvikana ko bashaka kumuzana kugira ngo abe hafi. Twebwe icyo tugamije ni semboro y'uwo muntu witwa Zed, icyo yari cyo ko yitwaye mbere ya 1994 uko yari mu bateguye jenoside. Ibyo byose ntabwo ubona ukuntu Ubufaransa bwanze kumwakira noneho bwamwakira nyuma kwa batubwire oya icyo ari cyo ni sembore kuri twebwe. Njyaho nenga n'Abafaransa n'abashobora kwemera ibintu nk'ibyo bazi umuntu icyo yari cyo. uwo yari Dafroze Gauthier aho mu ishyirahamwe rya Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Twariko turavugana, twagerageje no kuvugana nabo mu muryango wa Proteze Giranyirazo, batubwira mu butumwa bugufi ko ikibazo bagishikirije mu minwe y'ababunganira mu mategeko mu gihe bariko barategekanya kunguruza iyo ngingo bakazogira icyo bashikiriza hanyuma. Tubandanyirize ku mugabane wa Afrika. Abarundi baba muri Zambia barimwo impunzi barafise amakenga ajanye n'umutekano wabo inyuma yaho muri uku kwezi k'umunani abarundi 3 bishwe n'abantu bataramenyekana. Muri abo harimo witwa Dieudonné Nduwantare yahoze ari colonel mu gipolisi cy'u Burundi. Mu kanya gaheze navuganye na Donatien Sananikiye aserukira abarundi batuye muri Zambia. Natangwe ndamubaza ikiri inyuma y'ubwicanyi bwibasira abarundi byibonekeza muri ico gihugu. Ikiri nyuma yavyo ntiturakimenya neza kuko bisa nk'uko ari impfu z'abantu bazikora ariko atari umugwi w'abantu bitegura. Urumva rero ntitwomenya ikiri nyuma yavyo, twaragerageje kubaza mugabo nta n'itwaronka. None hoba hari ubwoba mu barundi baba muri Zambia kuko amakuru adushikira biravuga ko mu ndwi imwe gusa hari abarundi 3 bishwe. Mbega ntabwo bari mu bandi barundi baba muri igihugu ca Zambia? Mubona ibintu bisanzwe? Si ikintu gisanzwe kandi ubwoba buriho nta ahantu hose kugira ubwoba kuko ni ibintu bidasanzwe. Urumva rero abantu benshi ubu barafite ubwoba bakimva yuko bimushikiye umunsi birashobora kunshikira nanjye ejo. Nuko bimeze. Ubwo bwicanyi bwibasira abantu bava mu gihugu kimwe, inzego zitandukanye za Zambia hari ico babafasha kugira bikumirwe? Gushika ubu ntacyo turabona baradufasha, mugabo bavuga ati hari cyari kare uko urabona n'indi no gusa bibaye mu ndwi imwe, kandi nabo bavuga ko bagerageza bagira iperereza kugira ngo bamenye ikibitera n'iki, kuko bigirwa n'abantu usanga ari umuntu umwe ari umugwi w'abantu bikora. Gushika ubu ntacyo baratubwira abajejwe umutekano muri Zambia, ariko bavuga ko ariko baragerageza kugira amatohoza kugira bamenye imvo n'imvano y'izo mpfu. Ubuserukizi bw'Uburundi mu gihugu ca Zambia iyo bishitse nk'uko umuntu akomoka mu gihugu baserukira, iyo bishitse ni igiki babafasha canke baramenyeshwa izo mpfu? Yego baramenyeshwa izo mpfu, ariko icyo bafasha ndibaza ko atabubasha bafise bwo gufasha, ahubwo ndibaza ko nabo bitura inzego nyene za leta zijejwe umutekano. Izo mpfu arabimenyeshwa kuko naje ari jewe nama nabibamenyesheje kandi nabibamenyesheje. Oya Donatien Sananikiye aserukira abarundi baba muri Zambia. Muradutunga kuri uwo murongo wa telefone utarumeze neza. Abanyarwanda bagera kuri 500 bari impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakiriwe ku mupaka wa Rubavu. Benshi mu bakiriwe uyu munsi ni abagore n'abana. Bavuga yuko batinyaga gutaha kubera ko bumvaga amakuru bahabwaga n'abarwanyi ba FDLR bababuzaga gutaha.
nyuma yo kwakirwa aba bavuga yuko ngo ari abasivile bagiye kujyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri ku wundi mupaka u Rwanda ruhana na Kongo mu karere ka Rusizi. Nibamara kubarurwa ndetse bakanavanwa aho ngaho muri iyo nkambi bazajyanwa aho bazaba bakomotse. Kuva aho umutwe wa AFC M23 ufatiye umujyi wa Goma hamaze gutahuka abanyarwanda babarirwa mu bihumbi 3. Ni inkuru mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa uri Kigali. Ku mupaka wa Rubavu aba 533 bakiriwe n'umukuru w'akarere Prosper Muhirwa wababwiye ko bafashe icyemezo cyiza cyo gutaha kandi ko mu Rwanda baje ari amahoro. Abatashye bigaragara ko biganjemo abagore n'abana ndetse n'umubare mutoya w'abagabo. Benshi bavuga ko batashye baturuka mu duce twa Nyiragongo, Masisi, Rucuru na Warikare. Bamwe muri bo bumvikanye bavuga ko batinze gutahuka kubera amakuru bahabwaga ko ugeze mu Rwanda agirirwa nabi. Ngo hari n'abatinye gufata umwanzuro kubera gutinya ijisho ry'abarwanyi ba FDLR babacaga intege zo gutaha. Nyuma yo kubakira bamenyeshejwe ko bagiye kujyanwa mu nkambi y'agateganyo iri mu karere ka Rusizi. Ntabwo ari bugufi ugereranije naho binjiriye kuko hegereye cyane umupaka wa Bukavu. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu yababwiye ko mu nkambi ya Nyarushishi bazafashwa kubona ibyangombwa bibaranga kandi banahabwe impamba izabafasha kwinjira mu buzima busanzwe. Bazahabwa ibyo kuzabafasha kwinjira mu buzima busanzwe. Hari ibihumbi 48 bigenewe ibyo kurya mu gihe cy'amezi 3 kandi ayo abarwa kuri buri muntu. Byumvikane ko imiryango izajya ifata amafaranga atandukanye bitewe n'uko bangana. Icya kabiri ni amadolari 250 kuri buri muntu urengeje imyaka 18. Mu gihe uri munsi y'imyaka 18 abarirwa amadolari 150. Aba batashye bageze icyiciro gikurikira. Abandi basaga 3,000 batashye kuva aho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Goma ndetse aba mbere bakaba baratashye baherekejwe n'intumwa z'uyu mutwe. Abatashye bose bavuga ko bari abasivile badakeneye kunyuzwa mu ngando nk'uko bikorerwa abahoze mu mutwe wa FDLR bo babarirwa mu rwego rw'abasirikare. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Twambuke hakurya umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umutwe wa AFC M23 urega leta ya Kinshasa gukoresha abacanshuro mu bitero byabaye ku cyumweru mu duce twa Kadasobwa no mu nkengero zaho muri teritwari ya Karehe aho ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Uyu mutwe uvuga yuko iyo mirwano yahitanye abaturage batari bake, abandi benshi bakurwa mu twabo. Kugeza ubu abategetsi ba Kongo ntacyo barabivugaho. Nairobi, reka tubibwirwe na Siriake Muhawe nayo. Iyo migwano bivugwa ko yabaye ku munsi wa gatandatu no kw'Imana mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo, aho amakuru atandukanye avuga ko hari abantu benshi bataye izabo. Mu itangazo Lawrence Kanyuka avugira umuhari wa AFC M23 yavuze ko ibitero byo ku munsi w'Imana byahitanye abantu benshi n'abandi benshi bahunze kubera kuraswa na za drone. Kanyuka yagiza abagwanyi b'abacangero bakorana n'igisirikare ca Kongo gukora ubwicanyi kandi ko ubu batazohava amahoro. BBC yabajije uruhande rwa leta ya Kongo kuri ibi bitero bivugwa ko bikorwa n'abacangero ariko gushika ubu ntaco barabivugako. Igihe abagwanyi ba AFC M23 bigarurira igisagara ca Goma, harafashwe abacangero benshi bava ku mugabane wa Buraya. Bamaze kurekurwa bahawe inzira yo gutaha baciye mu Rwanda. U Rwanda ruragirizwa gufata mu mugongo abagwanyi ba AFC M23 ariko ruguma rubihakana, ahubwo rukavuga ko rwafashe ingamba zo kwikingira. Ahandi havugwa imigwano ikomeye yabaye ku munsi wa gatandatu ni mu karere ka Mwenga kari mu ntara ya Kivu y'Epfo. Bivugwa ko iyo migwano yatumye umuhari AFC M23 wigarurira agace k'imisozi miremire ka Rubumba ku birometero 80 uvuye mu gisagara ca Goma. Umwe mu bategetsi bo mu nzego zo hasi yabwiye BBC Gahuzamiryango ko ari byo koko ko Rubumba yafashwe kandi ko abantu benshi bahunze ako gace hamwe na Kajoka berekeza mu gisagara ca Uvira. Yaba leta canke uwo muhari nta numwe aremeza aya makuru.
mu kwezi guheze impande zompi zarashize umukono ku masezerano y'ibanze yo kurangiza iyo ntambara ku mugwa mukuru w'igihugu ca Qatar i Doha. Byari bitekanijwe ko amasezerano nyezina ashirwa ko umukono itariki 18 z'uku kwezi, ariko siko vyagenze naho izo mpande zose ubu zasubiye i Doha. Leta na AFC M23 babandanya kwagirizanya ibitero bibera mu ntara za Kivu ya ruguru ni yepfo mu buseruko bwa Kongo. Siriyake Muhabonayo, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Reka tubanze tubajyane mu Rwanda. Bamwe mu baturage bahoze batuye ku birwa bya Sharita mu kiyaga cya Rweru n'Amazane mu kiyaga cya Cyohoha barasaba leta kubashakira amasambu nyuma yaho bategekewe kwimuka bakava muri ibyo birwa. Leta y'u Rwanda ivuga yuko bategetswe kwimuka kubera gahunda y'icyo gihugu yo guhanga parike y'ibirunga. Hari abubakiwe amazu mu karere ka Bugesera, ariko bakavuga yuko uretse amazu nta wundi mutungo bafite mu gihugu. Barifuza rero yuko leta yabafasha kurihira abana babo amashuri. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yakubitiyeyo atuzanira inkuru. Ku cyambu cya Nyagisenyi kiri ku kiyaga cya Rweru ni mu murenge wa Rweru w'akarere k'Ubugesera. Muri iki gihe cy'uruzuba amazi asa n'ayahunze inkombe kuko yagabanutse cyane. Ahari icyambu nyirizina buhari amato makeya, amwe muri yo yamezemo ibyatsi birebire, inyoni ziridagadura. Ikirwa cya Sharita kiragaragarira kure mu mazi, ariko sinashoboye kukigeraho kubera kutizera umutekano ubu bwato butoya. Aha ku mwaro ntahuriye na bamwe mu baturage bamaze kwimurwa. Imiryango 210 yatujwe mu mudugudu wa Rweru, naho indi 162 ituzwa kuwa Kivusha. Nta masambu yo guhinga bafite, cyakora ngo baracyemererwa gusubira ku kirwa guhinga. Uyu ni Musabyimana Isaac. Baratwimuye baduha amazu, nasinze umuntu nza akaba ariyo akayirya. Hakuno ubwo nuko ujya gushaka imere yo kujya guhinga, nagira amahirwe aho n'undi naturutse, najya amahirwe imvura yagwa nkarya, tagwa nuko nyine. Manirakiza Jean d'Amour afatanya akazi k'ubuhinzi no gutwara abantu mu mazi. Ashima ko bemerewe kuba bakoresha ubutaka bimuweho, cyakora ngo ikibazo cy'izuba ntigituma babona umusaruro. Nubwo ikibazo cy'imibereho ari rusange kubimuwe kubirwa, Manirakiza asanga impungenge nyinshi ziri ku rubyiruko rudafite akazi. Inzego z'ubuyobozi nuko zadufasha zikatuba hafi, noneho zikadufashiriza urubyiruko rwacu ruba rucikirije amashuri, bakadufasha bakadushakira amashuri y'imyuga, abantu bacu bakomeza bakiga. Iki gitekerezo cya Manirakiza agihuriyeho na Mushimiyimana Mariana. Ashimira kuba baratujwe mu mazu meza, ariko ikibazo ni ubushobozi bwo kwishyurira abana ishuri. Imbogamizi zo kujya ku ishuri, abana bamwe bagacikiriza amashuri nk'uburyo twabonagamo wenda nk'amafaranga. Turi hari hakurya hari ukuntu nk'uko nguko nyine bagendaga bakajya nko mu burobyi bakabona ayo mafaranga, umwana akagira gute akabona n'uburyo yigamo. Ubwo rero abana nyine nabo ntabwo bari kwiga neza kubera ubushobozi bukeya bwo kutabona amafaranga. Leta y'u Rwanda ivuga ko ikibazo cyo kwimura abaturage ku birwa bya Sharita n'Amazane biri muri aka gace cyihutirwa. Gusa ingorabahizi izakomeza kuba iyo kubabonera ubutaka bwo guhinga, dore ko no ku baturage basanzwe batuye iki ari ikibazo kitaboroheye. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu murenge wa Rweru w'akarere ka Bugesera. Mu Rwanda umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire arasaba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kurekurwa kuko asanga afunzwe binyuranyije n'amategeko. Ingabire yatanze ikirego avuga ko iminsi 30 y'igifungo c'agateganyo yakatiwe yarangiye, akagumishwa muri gereza kandi ubushinjacaha butarasabye ko yongerwa cyangwa ngo bumuregere urukiko ruzamuburanisha mu mizi. Ubushinjacaha bwo buvuga ko ikirego ca Ingabire kidafite ishingiro kuko bwaregeye urukiko ruzaburanisha imizi y'urubanza rwa Ingabire kandi ko byakorewe ku gihe. Ingabire aregwa ibyaha 6 birimo ico kuba mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi, ivyo we ahakana. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali.
mu rukiko Victoire Ingabire yagaragaye muri wa mwambaro w'iroza ari kumwe n'umunyamategeko we Gatera Gashabana. nk'uko bisanzwe abapolisi n'abacungagereza bari benshi mu mbuga, abandi bazengurutse inyubako y'urukiko. umunyamategeko Gashabana watanze ikirego yavuze ko asanga uwo yunganira afunzwe binyuranyije n'amategeko. Gashabana avuga ko iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo yakatiwe n'urukiko yarangiranye n'itariki ya 17 z'ukwezi kwa munani. yagumishijwe muri gereza, nyamara nta busabe bwo kongera iki gifungo ubushinjacyaha bwagejeje ku rukiko, kandi bukaba bwari butaramuregera urukiko ngo aburane mu mizi. abahagarariye ubushinjacyaha ariko bo basanga Gashabana yigiza nkana kuko umunsi wa 30 wuzuye ari ku cyumweru, kandi nta mirimo ya leta ikorwa mu minsi yagenewe ikiruhuko. bavuga ko batanze ikirego bukeye bwaho kuko babyemererwa n'amategeko. Gashabana ndetse n'uwo yunganira ariko ntibanyuzwe n'ibi bisobanuro. bavuga ko ifungwa ry'agateganyo ari icyemezo gifatwa ku buryo budasanzwe, ko iminsi igomba kubarwa hatitawe ku minsi yaba iy'akazi cyangwa se iy'ikiruhuko. ubwo impaka zasaga n'izirangiye, Victoire Ingabire yazamuye akaboko asaba urukiko ko yifuza gukurikiranwa adafunzwe. Ingabire yavuze ko afite umugabo urwaye cyane kandi yagombye kuba hafi, gusa ngo inshuro nyinshi yagerageje gusaba uruhushya rwo kuva mu gihugu ngo ajye kumureba ntiyabyemerewe. muri gereza imufunze naho ngo yakomeje gusaba kwemererwa kuvugana n'umugabo we ariko ntabyemererwe. Ingabire avuga ko icyaba cyiza ari uko yamurwaza amuri hafi, ariko mu gihe bitemeye nibura agahabwa uburenganzira bwo kumukurikiranira kuri telefone. uru rubanza rwamaze igihe gitoya rwahise rusozwa. umucamanza avuga ko azatangaza icyemezo cy'urukiko ku itariki ya 28 z'uku kwezi. Ingabire aregwa ibirego bimwe n'iby'itsinda ry'abantu 9 bivugwa ko bari abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi ritarandikwa. yatawe muri yombi, abandi bamaze imyaka isaga 4 bafunze. ubushinjacyaha bukavuga ko imvugo za bamwe arizo zamushinje. Ingabire hakana ibyaha, akavuga ko bimwe mu byaregwa byashaje byagombye kuba bitagikurikiranwa mu rwego rw'amategeko, naho ibindi ngo akaba yarigeze kubibazwaho, ariko ubushinjacyaha bugasanga bitari ngombwa gukomeza kumukurikirana. urakoze Jean Claude Mwambutsa. umugwi w'abimukira 7 bashitse mu Rwanda nyuma yo kwirukanwa muri Amerika. nibo babaye abambere bajanywe muri ico gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko hakurikijwe amasezerano mashasha. umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo yavuze ko 4 gusa mu birukanwe aribo bazoguma muri ico gihugu, abandi 3 bahisemwo gusubira mu bihugu vyabo. ni inkuru ya Temsegen Besai mwumva mwijwi rya Priment ku Magenge. ugushika kw'abo bantu 7 birukanywe gutanguje ishirwa mu ngiro ry'amasezerano leta zunze ubumwe za Amerika zumvikanye n'u Rwanda, aho rushobora kuzokwakira gushika ku bantu 250. ntihahishuwe iyo abo bantu baturuka. leta ya Perezida Trump isanzwe imaze igihe iri kwiravugana n'ibihugu bitari bike birimo Sudani y'Epfo na Eswatini kugira vyemere kwakira abo yirukanye. ivuga yuko biba bikenewe iyo ibihugu baturukamwo vyanse kubakira. u Rwanda ruhora runegurwa ku bijanye n'uburenganzira bwa zina muntu. hari n'amakenga yuko abarungitswe muri ico gihugu bashobora kongera kwirukanwa bakarungikwa mu bihugu bidatekanye, ivy'imigwi iharanira uburenganzira isanga vyo babiciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. ariko leta y'ico gihugu ivuga ishimitse yuko ishobora kubakingira. Tuandanyeza amakuru yacu mu Rwanda. leta y'u Rwanda imaze gutangiza ingamba zikomeye zo guhangana n'ivyuka vyangiza ikirere, cyane cyane isogwa n'ibinyabiziga bikoresha imihanda. muri izi ngamba harimo gukaza igenzura rikorwa ku buziranenge bw'ibinyabiziga, hibandwa cyane ku mwuka bisohora. itegeko teka rya minisitiri ushinzwe kurengera ibidukikije ryasohotse kuri uyu wa mbere rishyiraho ibiciro utunze ibinyabiziga agomba kwishura, ndetse rikanategeka abatwara moto kuzisuzumisha mu gihe zo zitari zisanzwe zibisabwa. bamwe mu bakoresha imihanda bavuga ko bashigikiye iki cyemezo, ariko bagasanga igiciro cyo gupimisha uyu mwuka gishobora kuzagora abatari bake. inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. aha ni kuri stade ya Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, ku kibuga cyigishirizwaho gutwara ibinyabiziga byiganjemo amapikipiki. ibi binyabiziga birasohora umwotsi mwinshi cyane. uyu mwuka usohorwa n'ibi binyabiziga niyo nkuru iri kuvugwa cyane muri iki cyumweru mu Rwanda.
guhera mu ntangiriro z'icyumweru buri kinyabiziga kigomba gupimwa ikizamini cy'ubuziranenge bw'umwotsi cyohereza mu kirere. Ni icyemezo gishimangirwa n'itegeko teka rya Minisitiri w'Ibidukikije ryasohotse kuri uyu wa mbere. Pierre Celestin Hakizimana ni umukozi ushinzwe ubuziranenge bw'umwuka uhumekwa muri iyi minisiteri. Ubuhumane buterwa n'ibinyabiziga bwiyongereho 17%, amapikipiki aza ku mwanya wa mbere agafata hafi 48%. Ishami rya polisi y'igihugu ripima ubuziranenge bw'ibinyabiziga niryo rifite izi nshingano. Ubu noneho rigiye kwibanda cyane ku myuka isohorwa n'ibinyabiziga kuko ariyo yanduza ikirere. Itegeko rishya rivuga ko ipikipiki igomba kwishyura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 16,638 bayitegeka ibyo igomba gukosora ikazasubira mu isuzuma yongeye kwishyura andasaga ibihumbi 8 ku modoka ho ibiciro biri hagati y'ibihumbi 32,900 n'ibihumbi 51,500 bitewe n'ubwoko bw'imodoka. Nimba ugiye gusaba controle technique urinjira ku rubuga Irembo, ujya hasanzwe hatangwa serivisi za polisi, usabe isuzumisha rya mekanike, hanyuma usabe serivisi yo gusuzumisha umwotsi ikinyabiziga cyawe kugira ngo ikinyabiziga cyawe kibashe kwemererwa kugenda ku muhanda. Ku rundi ruhande, bamwe mu batwara imodoka basanga iri tegeko rizagorana kubahiriza ndetse ko rishobora kuzateza igihombo abatunze ibinyabiziga cyane cyane bishaje. Mbona bashaka kunaniza izi modoka cyane zikoresha essence na mazutu, kuko bashobora kuvuga ati izi modoka turaziciye ntibigaragare neza, umwotsi bawukurege 30 na bingahe gusubiramo 10 na bingahe, niba bigira inshuro 5 ubu uko bigenza uparike. Hari n'abatewe impungenge n'amafaranga menshi basabwa kwishyura kugira ngo bemererwe gusuzumisha imodoka zabo. Turibaza ukuntu umuntu azajya muri control isanzwe warongeye kongera ukajya hariya nanone ku mwotsi, izo dépenses zose ziriho. Kandi noneho twe twareba dukura n'amafaranga ukareba ntayo, nk'uwo warangaye akaba ari we bohereza muri control. Leta y'u Rwanda ivuga ko yihaye intego igera mu mwaka wa 2030 ngo ibe yagabanyije bigaragara imyuka ihumanya ikirere. Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva ubwo yatangazaga ibyo guverinoma izibandaho muri gahunda y'imyaka 5, hazatezwa imbere itwarwa ry'abantu n'ibintu hifashishijwe ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi kuko ari byo bitangiza ibidukikije. Ibi ni bimwe mu bizafasha kugabanya imyuka yangiza ikirere ku kigero cya 38% nk'uko biteganyijwe muri gahunda y'igihugu ishingiye ku masezerano mpuzamahanga y'i Paris. Kuri ubu nk'umujyi wa Kigali wamaze gutangaza ko utazongera kwemera imodoka nini zitwara abagenzi mu gihe zaba zidakoresha amashanyarazi gusa. Abakora imishinga ikomeye nk'inganda basabwa kubanza kugaragaza inyigo zimbitse z'ukuntu batazahumanya ikirere, ndetse hakaba harashyizweho n'ibihano bikarishye ku bantu bazafatwa nk'abagize uruhare mu guhumanya ikirere. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Umukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi Filippo Grandi yasabye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiyumvira ku kaga impunzi zirimo bakihutira kugera ku masezerano yo guhagarika intambara. Ibi yabivuze aho yagendera ikambi y'agateganyo ya Nkamira yakira mu kiringo gitoyi abanyekongo bahunga intambara zibandanya mu seruko bw'ico gihugu. Avuye Nkamira mu gitondo c'uno munsi, umukuru wa HCR yerekeje mu muji wa Goma aho yagiye guhura n'abayobozi ba AFC M23. Akiri ngaho mu Rwanda yabonanye rero n'impunzi ziri muri iyo kambi ya Nkamira. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yakurikiye urugendo rwiwe. Mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira muri iki gitondo, ubwo abanyekongo bahunze intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu bakiraga umukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi Filippo Grandi. Ni uruzinduko uyu muyobozi agirira mu karere k'ibiyaga bigari areba ikibazo cy'impunzi ziganjemo izikomoka mu gihugu cya Kongo. Iyi nkambi y'agateganyo yasuye muri iki gitondo icumbikiye impunzi 3,396 bategereje kwimurirwa mu nkambi ya Mahama. Benshi mu bari muri iyi nkambi y'agateganyo bambwiye ko bayimazemo imyaka isaga 3 ngo barifuza gutaha,
ariko bagatinya umutekano muke wabakuye mu byabo. Uyu mubyeyi yari atuye ahitwa Nyamitaba. Icyifuzo twamusaba tugasubira iwacu tubonye umutekano muzima. Ikintu cyanadukuyeyo kereka kivuyeyo, twavanyweyo n'aba FDLR n'abazarendo, ubwo bamaze bavuyeyo ubwo iwacu hatekana tugasubirayo, wenda iyi nzara y'inanga tukayikira. Icyifuzo cyo gutaha n'impungenge z'umutekano utaragaruka nibyo bose bahurizaho, ndetse ni nabwo butumwa bahaye umukuru w'ishami rya Loni Filippo Grandi wabasuye ubwo yavuganaga n'abanyamakuru muri iyi nkambi ya Nkamira. Filippo Grandi yavuze ko yumva akababaro k'izi mpunzi, nawe avuga ko umutekano ari ugomba kubanziriza itahurwa ry'izi mpunzi, akavuga ko afite icyizere mu biganiro by'amahoro biriho hagati y'impande zihanganye. So I'm here on a visit to the region following the Washington. Ndi hano mu rwego rw'uruzinduko ngira mu karere rukurikira amasezerano ya Washington n'aya Doha, kuko yombi avuga ku mpunzi kandi izi mpunzi zikomoka ku bushyamirane mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo mbwira guverinoma ya Kongo n'u Rwanda nuko amasezerano y'amahoro ari inzira itoroshye. Turifuza ko impunzi zatahuka, ariko izo twaganiriye zose zambwiye ko ziteguye gusubira iwabo mu gihe amahoro yabagarutse. Ni ngombwa ko dufasha Kongo, ariko n'u Rwanda rukabigiramo uruhare mu kugarura ituze muri kariya gace k'igihugu kugira ngo abantu bashobore gutahuka, kuko ituze ritabonetse ntibazataha. If there is no stability, people will not go back, that's for sure. Mbere yo kuza mu Rwanda, umukuru wa HCR yabanje i Kinshasa, avuga ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi kandi ko bamubwiye ko bakeneye ko umutekano ugaruka. Nyuma ya Nkamira, umukuru wa HCR yerekeje mu mujyi wa Goma, aho agiye kuganira n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu gihe bagitegereje ko amahoro aboneka. Ikibazo cy'inzara gikomeje kuvugwa mu nkambi zicumbikiye abo banyekongo. Filippo Grandi agasaba amahanga kugira icyo akora kuri iki kibazo giteye inkeke. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu nkambi ya Nkamira. Tukivuga kuri ico kibazo c'umutekano mu buseruko bwa Kongo, abanyagihugu baba muri teritwari ya Minembwe bavuga yuko bugarijwe n'ingaruka z'intambara hagati y'impande zihanganye, aho igisirikare cy'igihugu nabo bafatanije bariko bagerageza nk'uko abo banyagihugu babivuga kuhakura umugwi wiyita Twigwaneho. Ibitero vya drone vyo mw'ijoro ry'ejo muri iyo misozi ya Minembwe byahitanye ubuzima bw'abantu 4 nk'uko navyiganiwe n'umwe mu banyagihugu baho arongoye serire ya Minembwe muri societe civile yo muri ako karere. Santos Mufashi avuga yuko ivyo bitero bimaze iminsi bituma abariko barashaka kugaruka mu ngo zabo basubira guhunga. Nabanje kumubaza ingena mu Minembwe hazindutse hameze. Haramutse imirwano ikunze guturuka ku nkengero zahitwa Mukoko, Nyaruhinga. Ubu niho hiriwe imirwano mu nkengero za Minembwe uyu munsi. Aho Mukoko na Nyaruhinda n'ahantu hasanzwe hari imihana y'abantu, hari amavirage hameze gute? Uza amakuru ya Minembwe ko hahoze hari FRDC na Mayimayi zihorazitera, noneho MRDP twirwane wiza kuyitsimbura bagashira ibirindiro zabo inyuma, noneho bakongera bakagaruka FRDC na Mayimayi na FDLR uko bagiye babana uko bakorana, kuko Minembwe bamukanogo abanyaminembwe ntibamanuka ngo baje ku muhanda urara Fizi, noneho bakazamuka baza gutera aho nanone ku nkengero bagaharwanira n'abasirikari, ariko n'abaturage hari abaturage bari ku mihana ya za Gakenke, za Muriza, za Kwimiko, nanone bikabagiraho ingaruka kuko amasasu ari n'amabomba aterwa adafite destination. None abo banyagihugu bari za Nyaruhinda n'ahandi mwatubwiye mu micungararo bamerewe gutubu tuvugana? Abanyagihugu bamerewe nabi, bamerewe nabi kuva mbere kuko bafungiwe amayira yose kuva na FRDC kibaha kugeza n'ubundi izo ntambara zonyine siyo ngaruka. Ubu bafungiwe ibintu, nta soko bagira, nta munyu bagira, nta sabune bagira, biragoye ubuzima bwaha sinokubwira. Byageraho rero bakongera aho bubona barekeye nayo mahoro bakongera bakagaruka bazanye ibitero batera amabombe akagwa mu mihana y'abaturage, niko agenda yangiriza ibikorwa remezo ikomporaho riguye. Kugeza ejo bundi ibitero zari bisa n'izari zarahagaze gatoya mu minsi ishize, barongera bagaba ibitero za Rugezi ubu ngubu abaturage bari batangiye gusubirayo kuko bafite y'inka bo abanyamurenge n'aborozi,
nanone ejo bundi baratera ku minsi 27 kuwa gatatu guhera mu rukerera batera twirwaneho, nanone kuriya gutera twirwaneho bikagira ingaruka kuri ba baturage bashakaga gusubira mu zabo bakongera bagahunga. None abo bahunga bajahe aza mu Minembwe nyine ndahandi boja, mbese Minembwe nuko mutayizi mwebwe ni nakantu kari encercler, bakagaruka ino mu baturage niho wacu bamaze atarahiye. Ubu uvuye hakurya za Rugezi ubugeze za Kabingo, mbese Rugezi abaturage bari batarongera gusubirayo bose, hari abungeri bafite inka kuko ubu ni muci, kubera ko hariyo twirwaneho bakaja kuragirayo, nibo babo basuye kongera guhunga bava iyo ngiyo, ariko nanone abasirikare bo batwirwaneho baracariyo.